Noel nziza, Joyeux Noel, Merry Christmas Day. Ndazi ko umwe wese yanyumvise, munyishure please. Murakoze. Ni Femi TV, jewe ni Fred le Phoenix, uno munsi ndabafitiye sujet ya Noel. Noel ni iki kuri twebwe abizera? Umpe inyishu yawe muri commentaire dufashanye. Ibi nshaka kubibwira abizera Kristo gusa n'abandi bashaka kumumenya by'ukuri. Ndagusavye unyumvirize iyi minota 5 gusha kumpera. Isi yari mu mwiza mwinshi, abantu bagiye isabagire umwe wese mu nzira yiwe atavyizigira. Maze Kristo aza mu isi, yisiga ubusa. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenye kuko ataje aganza. Yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye kuko yaje aciye bugufi, kandi byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwo wakiriye. Ariko abamwakiriye bose, amen, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Reka ndababwira ukuri, Kristo yaradukunze pe. Can you imagine urukundo umugorotsa aza gupfira abanyavyaha, akadukiza urupfu rw'ibihe bidashira, akatwigura kugira ngo tubeho? Ayayayaya, twagendera mu bitagira ikimazi, mu by'isoni nke, mu ngeso mbi zitandukanye za kameremere kacu, tugakora ivy'imitima n'imibiri yacu bigomba. Hafi vyose vyadushira kure y'Imana. Mu Banyefeso 2 haravuga ngo kuva ku murongo wa 1 kwa 4 ngo namwe yarabagize bazima, hamwe bari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamo kera nk'uko iby'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, twakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Imana idufashe cyane. Nguko ukuri kw'ingene twari kera tutarizera Kristo ngo aduhindure abiwe, abamwizeye. Twari tugenda ariko twarapfuye kuko tutari dufise ubuzima bw'Imana yatangiye muri Kristo. Yaje mu isi avyawe n'umugore kugira ngo azoduheshe kunywana n'Imana. Ijambo ry'Imana riri clair ngo twarabo kurakirwa nk'abandi bose batizera Imana. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongo, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima nande na Kristo. Amen. Uwo Kristo twigina kuri Noel yamyeho, ni ijambo w'Imana yahozeho, byose byaremwe nawe. Imbabazi n'ikigongwe vyiwe, urukundo yadukunze tukiri mu vyaha nyene, tukiganzwa na kameremere kacu, twishwe n'ibicumuro byacu, yatugize bazima abamwizeye bose. Muri bose wowe wakijijwe urimo, saba maze igihe kirekire gusa, n'uwakijijwe ejo. Ubuntu nibwo bwadukijije kugira ngo ntihagire uwirata iki canke kiriya. Si ibikorwa vyiza, si ingeso nziza canke umuryango mwiza wawe. Oya, ni ubuntu bw'Imana gusa bwazanye Kristo tuba kuri Noel. Ntitwari tubikwiye. Murazi uko bigenda, sinobarambira kuri Noel. Muryoherwe Kristo yaje mu bantu, Emmanuel. Musangize abandi ubu butumwa. Mwibuke kugira sabone kuri chaîne cyangwa subscribe kugira dukomeze kubana. Like na commentaire vyawe ni intererano idasanzwe kuri twebwe. Noel nziza, dusubire vuba cyane mu yindi podcast. Imana ibahezagire.